prophétique ikira ubonye irateye isoni prophétique no kumenya adresse yawe wambaye rouge ejo wari kuri adresse mu cuma cawe ndahagiye ndinjiyeyo ndakase iyo si prophétie iyo ni parole de connaissance nta mukozi w'Imana aza kuvuga ubutumwa asaba amahera nta mukozi w'Imana profetiza asaba amahera nta mukozi w'Imana agenda kuvuga ivuga butumwa ahantu asaba amahera oya abona ba fake deka hagiye mu mahera cuhunga ikindi naco abaririmbyi batanga dusaba amahera namwe yage muyubare kuki ama concert ya 30,000 ya 40,000 ya 50,000 ngo entrée tia gratuite none sengero rwo tugize gratuite Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube. Ariko vraiment urabona ukuntu banyonone idupira tw'abana banje izi n'ukuri ntazo nobambika wabika bisa nibikiga natariya ko widoga nk'umukecuru wataye inkundu reka Rudoviko we aha numva inzigo yanyishe urati ko muri weekend ariho yamahasa yanje azogira nife y'imyaka 5 yego none nawe ndabira utwo dupira bazokwambara ingene batwonoye ndabira nk'ivyo bifoto ukuntu bisa nabi itwengene basha aha nyene uzokoresha izindi wonye utange n'andi mahera kuko ni utabanje kubaza aho babigukorera neza sha nivyo ariko ico si kibazo hamwe noro nkubingirira neza no yatanga nyene rero ndakwereka inyishu nziza yihuta kari tomoye ego nta handi ni muri Salocom uti aho ho ni Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi hari nk'ibijanye na imprimer ariko capuriro mu kirundi ego nawe ra ego barandika ku mutsu ku matisi ego ku matasi ku ma plastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose. Shalom bakunzi ba Salocom TV1 nizere ko mumeze neza twe natwe tumeze neza nkuko twabibemereye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane rero tudatevye murabona kuri kamera zacu turi kumwe n'umwubahwa rero tudatevye mwiriwe amahoro mwiriwe nizere ko mumeze neza turashima nta nkuko umugenzi wanje akunda kuvuga ngo nta musonga tumeze neza Igitega muguwe neza twashitse Igitega twakunze akayaga ntihashushe cyane kandi n'ivyo kurya uri kurayifungura urumva ko biri biologique ayo kanovera wow murumva baguwe neza ngaha Igitega iwacu rero tudatevye murashobora kuramutsa abakunzi biwacu mukanabibwira kugira babamenye abantu bose mudukurikira muri Salocom Imana ibahezagire amen nagewe cyane no kubona muntumiye ndashimye ubutumire je nitwa Jean-Claude Makaka ndi umupapa yubatse mfise abana 3 ndi umukozi w'Imana umupasiteri arongoye urusengero i Bujumbura kumwe no kwivuga kandi ndi umujene yakuriye muri ville gisagara ca Bujumbura narakuriye no hanze hari imyaka nabaye hanze imyaka ishika nka 25 mu gisagara ca Montreal Canada hamwe na Ottawa umva naho ngenda ndafise inshuti ndafise abagenzi n'igihugu cyane ca kabiri yego sinovuga guco nkaba ndi umuntu ari international mvuye igifaransa mvuga icongereza n'icara n'igiswahili ndacisha pastor yes duhere hiyo hanze nyene je wari kintu numvise sinzi karica vyagenze gute bigenda gute umuntu ave mu mahanga ari umengo umuntu abayeho mu buzima bwiza akaza ino mu Burundi kubw'umuhamagaro burya urugendo rw'umuntu wese n'urugendo n'Imana nta muntu ashobora kuza kuvuga ngo jewe ngo byose ndabimetriza ngo ndabishobora ngo ngira ibyo nshatse burya urugendo rw'umuntu wese n'urugendo n'Imana cyane cyane nka twe turakoze b'Imana tuza kumviriza rero maze imyaka ishika nka 20 kuva muri 2008 Imana yambariye ko ntegereza gutaha kuza gukorera i Burundi
byarafashe umwanya byarafashe imyaka ishika 10 ndiko ndabyiga ndiko ndabikora hanyuma muri 2018 niho rero nafata iyo nzira yo kuza ntivyoroshe kuko ubusize ama opportunité ubusize ubuzima bwiza ubusize akazi ubusize business ubusize abagenzi eglise gutangura rero azero kandi mu kindi gihugu naba ari ciwanyu biragoye pastor ngaha mu Burundi tumenyereye benshi bakunda reka nkoresha ino terme guponda bavuga ati abakozi b'Imana abapasiteri n'abayescrow ariko tukumva uwundi mukozi w'Imana we warahevye ibintu vyamwungukira aje kubw'umuhamagaro w'Imana abo bantu bababwira iki bo icambere no nivyo hari abayescrow hari abayescrow kandi bo sibo benshi mugabo ujya iyo umuntu ari mubi atukisha umuryango umwe gusa urumva rero tubatunze uko hari abayescrow nivyo nabiboneye na jewe mugabo rero benshi abakozi b'Imana benshi bari kwakora igikorwa ciza bahoze rimwe mu mubabaro mu bukene rimwe mu buseriye vraiment byo kugeneraliza si vyiza muga kujya rero kenshi inkuru mbi inyaruka kugenda kumenyekana umuntu agize gafe ebana biravugwa birakoreka muga ariko akora vyiza nabo ntibabavuga baza abantu imitima ikira imitima itekana kubera umukozi w'Imana yarasenga amasengero ari ngaha mu Burundi ari hanze abantu bazi imyaka 30 bakora abapapa bavyaye abana mu mpemu bagihagaze bariho kabisa muga gusa kujyanye umuntu umwe gusa ashobora gukora igafe ntabwo usanga ari baciye guma bishura ku bantu muga abayescrow bariho ivyo sinobibesha abe sinobibeshuza ngo sivyo abayescrow bariho gusa twiyubare kujya ujya yaguye ntitwibaze ko nawe we uhagaze udashobora kugwa Yesu bagira bica umugore yari umusambanyi yari umuntu Yesu acarandika hasi ariko arandika hasi ariko yandika iki acara bagira ati umuntu ataracumura ico caha nyene muko muramwagiriza aba ari wo wa mbere atangwa gutera ibuye rero kenshi fo twiyubara turabe mbega ibyo biko baravuga je nivyo nshikira Pastor dusimbize mwaje Gitega muje kwigisha amakupe yes mbega mwabibonye gute inyigisho zagenze gute bavyakiriye byari ibintu biryoshe cyane ntitwahejeje muce muguma Igitega urumva ndahatse gusaba indaro twigumire nga ntitwahejeje twatanguye masambiri gushika 13 twari tukivuga turabona yuko na saa 9 igera mugabo tugatsogira ikindi gihe n'umunsi ko tuvuga ku ngo cyane kuvyerekeye kuganira communication mbega communication yogenda gute nivyo twarimo ntaryohewe cyane abantu tutari tuzinanye mugasanga tuko tuba mu bibazo bimwe abantu ruga mbere tubonanye mugasanga dufise umutima umwe vraiment byari biryoshe cyane mbega umeze nk'ucako gatoya nikiye kintu usangiza bariko baradukurikirana kubijanye niyo communication canke kuganira mu rugo communication ni nk'urufunguruzo twita passport barufunguzo usanga gugurura imiryango yose hari urufunguzo rwugurura icumba kimwe hariho n'urufunguzo bita passport ni urufunguzo ushobora kugurura salo rukugurura ivyumba rukugurura igikoni rukugurura na barriere urwo rufunguzo rero bagwita passport rero iyo umuntu arongoye agize mariage hari ibintu usanga ivyumba vyugaye utegereza gukoresha urufunguruzo rugenewe kugira mushobore kumvikana n'umufasha wawe mushobora kugira amaproje hamwe mu vyumve kimwe kenshi niko nababariye nti birakunda gushika ugasanga mubaye mu cumba kimwe hari ivyumba 10 bigaca bisabaye ko urufunguruzo rwitwa passport rwitwa communication ariko ruhugurura nabigishije ndabereka yuko communication ari ikintu gikomeye ngendegwako mu makuple hari vyinshi hagati nk'uje ndiko ndavuga James message yenda yirungitse ndiko ndayicisha muri kamera muri televiziyo mugabo wizoshikira bifata yuko je ndiko ndavuga mu nyumva message ndiko ndatanga iba créer simvuga ibintu mutumva
hanyuma namwebwe muriko murayitanga mukoreshe ibi bintu kugira bishobore gukora neza bishikire bituma umuntu ashikira rero muri famiye hari igihe uri karavuga ataba clair message ye karavuga ntiyumvikane nuwo bari baraganira nta message ntayironke hakaba rero cyo bita mauvaise communication muri couple mbega message ni yihe muganira gute mu buzima bwa misi yose muganira gute nigishije ibintu byinshi byerekeye communication ukungene hariho ama communication asanzwe je nkaho two turatera inkuru umbaza ati pastor gute nk'uwo tanga kumbaza ivyinyerekeye ibintu personnel ubona ntangoye guhinduka ariko ndakubwiye ikintu na kimwe ko dutanguye niveau yindi ya communication igiye kuri personnel igiye kuri emotion aho rero biragoye ko je niyugurura ntafise neza ntagira ubwoba ntazi two tuganira nande ninde karanyumviriza uwo twicaranye mbega azovyumva gute aho rero niho umuntu ateza kugira attention iyo kumwe n'umugore ukiga kuja kuri niveau ya nyuma nagize niveau zitanu niveau ya nyuma ni niveau naho ubushavuye naho ama emotion aba ari menshi utegereza kuganira umugore wawe cyangwa umugabo akumva icyo uri kuravuga nawe uri kurayimubwira ntuvyigumanemwo ushobore kubishikana byose mugafata umwanya akamenya ngene wowe uvuga hari ikintu nababwiye ni iyo umuntu ariko aravuga hariho icyo bita contenu ikigize message yego nk'uko two turaganira iby'amakuru niyo contenu yego mugabo hari n'ukungene ndiko ndabivuga to yego ijwi ndiko ndayivugana mugabo hari n'ivyo nakubari ayo rero tuharuye kwijana icyo uri kuravuga ni 7 kwijana gusa muri message ngutwe turavuga yego 37 kwijana 38 kwijana ni to uko ngende ndiko ndabivuga urashobora kumva neza icyo gihe ndiko ndavuga kubera to nkoresheje ijwi nkoresheje abivuze ashavuye abivuze ariko aratwenga abivuze buhoro buhoro mbega ko agiye kunyongorera nibiki ko kanyongoreye to yonyine irashobora kuvuga message kishaka gushikako mugabo rero 55% nivyo nakubariye cyo bita non verbal icyo ntakubariye hari genda kora guca ngira ayaguca gusa gusa nkaba mvuze ibintu amajana ikintu ajegeje umutwe gusa kujya yimyoje umuntu kujya yakuravye igitsura ico conyene kigatuma umenya neza hari ibintu ambariye rero kenshi tuza kwigana kungene tuko turavuga ubonye umufasha wawe cyangwa umugabo wawe ameze ukuntu ukategereza kumenya nibihe bihe turimo pastor je ndafise ikintu nama niyumvira nashaka mudiwe ku muco kubera ki muri bino bihe tubona ama divorce mu nzu y'Imana ugasanga meme n'abakozi b'Imana mwatwigisha birashitse ibara ryaraguye mona ibara ryaraguye iyo divorce itanguye kwinjira mu miryango y'abakozi b'Imana ni ibintu bigoye kuko urumva ni twebwe Imana yadusavye yuko tuba karorero ari twe dutanga message y'ukubaka kubaka rukiriso kubaka rukiriso rero nukwihangana Korintiya igice ca 13 baravuga urukundo ngene ruruta vyose wihanganira vyose gumva vyose gusuporta vyose urumva yo rero uri kuravyigisha akaba ari wewe nyene utangura kubivamo biragoye none pastor nuyuhe muti nitugume tuvuga ikibazo nuyuhe muti umuti wa mbere no kwiyubara yego amatantaso kuko kenshi uravye ibintu bitera divorce icambere ni kurenga ibigo ntitubibeshe yego ntitubibeshanye gushaka gutanga umugabo atangura kurondera utudemoiselle vipi wa mataye ibura wa mataye gatangura kuravuga ati hari ahantu ugasanga ntiyubaye ntiyiproteje yatabagira ico bita ama envie envie la femme d'autrui cyangwa umugore ivyo abakozi b'Imana turabigwa mu mitego kubera iki twama tubonana n'abantu turi abantu public ugasanga rero utiproteje aho uri ufite abantu baguproteje aho ugiye
ujanye n'umuntu umugabo canke ujanye na madamu wawe yego uvoyaje ugerageze kuvoyaja uri kubona umugore wawe canke n'umuntu cyo bita mu assistant wawe yego uri mu modoka gerageza ntushire mu modoka igitsina gore uri wenyene ni hoteli kirazira ko umugore yinjira mu cyumba cyawe kirazira ugasanga ibyo mu biro uri kuragira counseling gerageza aho umuntu wa gatatu apana mu biro mugabo iruhande ari hafi kujana nyabo aho ukora ministeri utari kuri icunga urogwa mu mitego ya shitani kandi batwaye ba mbere urangije ni cambere kwiyubara cyakabiri ukorakora ministeri pasteur hariho emotion uri kurayikorana n'umuntu cyane cyane ari umugore utegereza kugira attention ntiwinjire muri emotion wi distance nivyo ari karabamo arize nawe ntucurira wowe muri umugabo uja kumufasha musengere mugabo igarukiraho wi protege hariho na education wabega wakuriye he wakuriye ku birenge vyandi ninde uri kurarabira kwika akarorero ko kenshi ahige tubura akarorero gasanga wabonye naka nawe yagize amafuti kukurusha gasanga nta modele y'umuntu ari muri sanctification canke mu kwiyeza k'umukozi w'Imana urabirako utinya simvuze yuko amatentation ataza oya mugabo mvuze yuko amatentation yose dushobora kuyagwanya tukayatsinda mbega tutiyahura yose tentation canke kutiba amafaranga yo muri banki wiwe kwanza kari ama consequences twiyubare twiprotege ayo mantuze amatentation canke ibigeragezo ayo maesheke nituyagwemo maesheke nituyagwemo tugwane biri mu bintu rero navuze ndiko ndageneraliza mu bintu bishobora kugwisha umupasiteri bigatuma haba divorce yindi divorce ikunda kuva kubona umukozi w'Imana atiteguye imbere ya mariage ukamenya mbega uzorongora umugore ameze gute umugore afise yihe caractère mbega wowe misho yawe ni yihe haba umugore aza asanga uyu muntu arafise vision ntiwiteguye neza rero winjiye mu bintu utiteguye utazi yuko alliance isezerano winjiyemo ridahinduka mariage si ikintu weseya oya na bintu bya ese ngo nipiga shuti nawe nipatie shuti ni match ayishe yavuze igiswahili ko atanyumva ndi Gitega barakizi urumva ni match dahera ugushika umwe apfuye kandi ubunya kubitaho kuba by'ama divorce byinshi batanguye no kubigira ibintu bisanzwe ngo naka yaradivorce Imana ntaco yamugize ngo ndayigize yarabandanije bashi ivy'Imana yanditse muri Bibiliya nimubihindure Imana ikire mu muntu iza Eva aje kwa Adamu Imana niyumvira ko Adamu ashobora kugira wa kabiri Adamu yari nzafa afise umugore umwe yendo origine mwanabisikia conforme yaje kwa noteri naya kabiri yaje ariko pastor jewe turazi yuko iyo hari imiryango mizima hacaba n'igihugu kizima kimeze neza turumva leta abanyakubahwa turongoye bariko raduhimiriza gushika kwihangira rya igihugu cifashe kandi giteye imbere niziye strategy mwosangiza abariko radukurikirana abarundi kugira dushike vuba canke dushike imbere kwijyahangira amen reka banze felicite iyo vision yeni cubahiro kubona ari karabona kure abona Burundi muri 2060 2040 ni bake abantu bagira iyerekwa hanyuma ngo ntibigorane oya vision umuntu afise vision yamigoye igihe ugitangura biragoye cyane vision nicishika iba mugabo wewe wayizanye niwo tuza kugwana kugira vision ishike hamara imitego vision ntifa gushika Uburundi rero twaciye mu bibazo byinshi ibibazo by'ingwano ibibazo bya ekonomi mbi ibibazo byinshi mu karere bituma yuko
uwo mwanya tuba twihebura tugitangura oya ntitwikompare n'umuntu n'umwe yego twe dufite direction yacu Imana yaduciri tuzohaguruka kandi naho wowe wovyanga Imana yadesize ko ariko bigira bibe biko bizogenda rero je ndakuraja je ni umupanafricaniste je ndemera yuko umunyafrika ashoboye yes atawundi yoza kumufasha ari wenyene yo kwifasha cyane akabishobora ayo mahera ava mu bazungu ni sawa nibazana mugabo wewe uri gukora iki wewe uri gukora iki wewe niki kimaze gukora mu buzima uvuge ati je ndiko ndagwana n'ubuzima ufise projet umujene wese afise 18 ans amenye yuko ubuzima ntibuzokoroha woba ngahi Bujumbura ubigitega ngaha uba hehe nga muri akarere nta buzima wofa guheza amashuri gusa ubutanguye ubuzima nta kintu kizokoroha je nakuranye n'umupapa ebana yanyigishije ubuzima ambaye ati ubuzima buzokorohera wewe baragusigiye ibizu none wewe hari amanteprize bagusigiye sasa kumenya ukugenda nk'umuntu afise abapapa ba milliardaire ebana ducunge wana n'ubuzima we ntufise we nta droit ufise yo gukora buhoro buhoro uteze gukora nk'umufu 24 heures 7 days ugakora nk'umuntu uracafise inguvu fata projet ngenda kweke projet fata projet yuko ugira ufate ibinyugunyugunyu byose byo mu Burundi byose bifate ugeti kubuno muzi nta kinyugunyugu na kimwe kizoncika utanga kugira iyo vision yonyene ucubitangura ariko pastor aho onye umuntu wese yokumviza naje ubwanje cyangwa ati nta mutahe nta muntu numwe kuri ino si yatanguye afite umutahe d'abord umutahe suza na ide wapi ide nitangura iyo ide rero niyo ikomeye niyo ikomeye ngahanye turi kwa gasapi muri GBC Jerusalem Hotel gasapi Imana guhezagiye cyane kutiri kongerereza haleluya iyi vision ugatanguye n'amahera Yenu mubazi hatangura ngaha aha anyere kenshi niho tubloka aha niho kenshi vyanka ugasanga batwigishije ko tudashoboye yuko uva kwande uruwande uvahe mbega ufise iki umva mu mutwe agaca bloka ntaco nshoboye mugabo uvuga uti je ndashoboye ibintu bizokunu karondera ugasengera ide bazwa ama ide menshi ari Imana yatanga yego mu ndoto iraguha idata numwe afise hama wagitangura aho rero ni uzibona abantu bafite amafaranga avuga ati yo idena haya no kwinza amafaranga ugaca mwicara mukaganira we mugabo uja kumurondera wamaze kwitegura ufise projet avuga ati shiramo $30,000 ngibi nibi uzokunguka ngibi nabyo nzokunguka mugabo ugiye kumuraba ugaca umusaba na bisi wowe umara genda wifashe nk'umugabo yego kabisa umurihere n'icayi yes bakunzi bacu nko twababwiye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane behind camera muri kumwe n'umusaza 1K Tizani hariya cabinet technique Bienve Ondo Mix pasteur je nabaronse ngomba yuko ndababaza utubazo twinshi duce ku tuntu twinshi muri no minsi turabona abantu hariya umva mu profete umuvugishwa hariya bagatanga ubuhanuzi bumusanga atari bwo ubundi aribwo mbega mwebwe nk'abakozi b'Imana mubivuga kwiki ikibazo urakoze ukico kibazo ko ari bwe bihungabanya urushengero rw'Imana mugabo nashaka kuvuga ikintu kimwe yego turi mu bihe byanyuma aho Imana yemeye abantu yuko izosuka ko abantu bose abantu benshi abakuze n'abakiri bato izosuka ku mpwemu yera izotwuzuza turi muri ivyo bihe rero muri ivyo bihe rero eglise turimwo si eglise isanzwe ni eglise prophétique kuko Imana yavuze ngo abasore n'abigeme ngo bazovugishwa prophétisero ngo abasaza nabo ngo bazorota ngo ari abo nzoha ama vision abajene bazoronka ama vision nukuvuga yuko turi muri eglise prophétique nushaka juste ubunya muri 2024
gupresha ubutumwa bwiza gusa eglise iza kuba prophétique ico rero turakizi ego rero profesi uyikora gute rero uba prophétique gute prophétique yikira ubonye irateye isoni prophétique ni ukumenya adresse yawe wambaye rouge ejo wari kuri adresse mu cuma cawe ndahagiye ndinjiyeyo ndakase iyo si prophétie iyo ni parole de connaissance jenge kumenya ivyo uzi deja jenge ne ivy'Imana ishaka ngene kumenya ivy'Imana igira imbarire yuko mfise impuzu ya bleu none ingorane iri na jaune ndayifise canke yuko namye hariya mvuye muri iki gisagara uri kumbarira ibintu nzi iyo si yo prophétie iyo ni parole de connaissance parole de connaissance yamijana na prophétie yego urambariye ikibazo mugari yambariye ico Imana ishaka kuko mu bikorene igice ca 14 mu wa gatatu bavuga ngo iprofesi yose ngo iza guhanura iza gukomeza ngo iza no kwirura no gukonsola ivyo nivyo bintu bitatu bigize profesi rero iyo kuravuga utakumbarira ama adresse umbarira wakoze ibibi ari wonke canke ari tante ari yagiye kuroga ari yogira iki cyavyo navyo nkeneye navyo nkeneye mbarira prophétique Imana igira ikora iki hama bajya nabo ukaremwa dushinga intaye ikibazo mwagize cyo kuronka umwana ugasanga umuvugishwa ciyaza ati banzuza n'amadolari angahe hama minsi yose profesi tanguye ngo banzuza n'amadolari cawiruka cawiruka ni cabinet sivyo n'ivyo bya fake nta mukozi w'Imana aza kuvuga ubutumwa asaba amahera nta mukozi w'Imana aprofetiza asaba amahera nta mukozi w'Imana agenda kuvuga ivuga butumwa ahantu asaba amahera oya abona ba fake deka hagiye mu mahera cuhunga ikindi naco abaririmbyi batanga dusaba amahera namwe yage mu yubare kuki ama concert ya 30,000 ya 40,000 ya 50,000 ngo entrée tia gratuite none sengero rwo tugize gratuite tutafungu akubwiye ati yakoresheje ivyuma none egize n'ibisi ivyuma bakubaza egize n'ibisi kamera mwavyumvise twese ngatwe dukorera Imana rero teza kwiga kungene ukorera Imana no kwizera yuko muri ivyo urakora nyene Imana izorungika abantu baza kugufasha muri iyo concert nyene ugize ati nimumfashe mu byo nakoze mugabo ntubuze umuntu kwinjira kuririmba gukora ababuzi note ebana iyo si umutima w'Imana pastor harakantu mpora mbona abakozi b'Imana ba fake nabo rero abaprofete ba fake tugatangure kubasengera amen Imana iberekane neza mwese aho muhagaze amen Imana iba bose baja habona mugago guhusha profesi sico kimwe kuba faux prophète faut que la différence umu faux prophète uramumenya no mu ngendo no mu ngeso fruits ziwe ziri kuri ubuzima bwiwe uramenya tugasa umuprofete nta umuprofete w'Imana adatinya Imana uzona kubona kadada uzona ari ahantu hadatomoye wagiye kumusanctifier cyangwa kumupirifya muri shamba n'amavuta uwo ni faux prophète dès le départ mugabo umuprofete arashobora guhusha profesi Yona nani yahushije Yona yararize arasaba Imana ngo nyica n'ukuri kuko ivyo na profetije bitabaye fumu nkura kuri inosi ko ntivyabaye ivyo ya profetije kuri munini iva ntivyabaye rero nk'umuntu kumucira urubanza Yona ubuye bovuga ko ari umu faux prophète kuko ivyo yavuze ntivyabaye ni benshi bahushije bagaca bihebura oya guhusha harimo n'Imana guha icigwa yuko no muri profesi ni Imana igikora si wewe ntiwishira habona nube ngo je prophète navuze oya guma wicishe bugufi gushika profesi ibe wicishe bugufi turahusha no kuvuga ubutumwa turahusha muri evangelisation nta kibuza ko no muri profesi zohusha Imana igahindura ivyo yaguhariye ikaba yabihinduye rurandeme wowe ubimenya gute pastor harakantu namye nifuza umuntu ndakabaza mbonye karimwe no kabaza umukozi w'Imana agashika hageze kwijambo ry'Imana rivugwa ashika kuri altari n'amaprotokole menshi mbega mukozi w'Imana mubivuga kwiki akamubwira mutwime protokole ariko ntabwo n'ukuri
mudume wa protokole bara benshi barabitubajije kandi twarabibemere ko tuzorondera ari ibintu bitonya cyane tukwiye kuza turashaka ko attention tugeze muri 2024 yego nitutanga kugira ngo umengo turacari muri za igeze zigitangura umukozi w'Imana bateza kumuha honneur kandi double honneur niko birivuga double umuntu aguterurisha koshi ikibi kirimo niki cyangwa umuntu akweretse batatu bagagukurikira pasteur arashitse tupige makofi nanyiguraniriye ariko namwebwe bro mugabo iyo ari byo urondera umutima wawe ari byo urondera niho bibi mugabo bikugiriye nibisanzwe ibintu byumvikana barabigirira aba chef de quartier barabigirira aba chef de zone general ashitse baramufata neza bagwicubahiro bano umukozi w'Imana no mugiye mucuvuge ati wewe ikarapari oya ari ibintu bitonya jewe ndiko ndabibona hari ibintu ari spectacle ari show ari show ari show kandi Yesu yari afite show nawe ko Yesu afite show kugendera ku mazi cyane kubwira ngo diamond bose babona papa bakayikubita ngaho yari show mugabo Imana ntiyabigira kugira igire show byabaye show kwera byari bitangaje byari ibintu bitangaje nicyo gituma abantu baza kubira bakavuga ati wow umuntu arahagarika diamond igahagarara urumva iyo turakora igikorwa c'Imana hari igihe bitangaza abantu bikaba ibintu binini abakozi b'Imana kuri bitangaza abantu bakaza juste baje kuraba ivy'Imana igira ikore rero Imana yavuze ko tuzosangira iyo gloire izoduhako rero iyo gloire kenshi utazi kuyijera utazi kumenya yuko ni iby'akanya gato nuco uduga umutwe umenye yuko ari iby'akanya gato aho uhejeje tugenda usenge Mana ndagushimiye Mana ibyakoretse no munsi cyubahiro kigaruke kuri wewe byemeze wambariye ngo wigishije neza namanishura ijambo rimwe Imana iheza gigo ntana rimwe shaka ko byija kuri jewe turabakozi bayo twahije gukora Imana avuga ngo wisantire uko umukozi mukunda tasha mazi imbura kimazi rero gloire y'Imana iragoye kujera bataguha ivyo byubahiro byose hari igihe utazi kubijera bikuduga mu mutwe ugaca usaka aba protokole ni babiri ngo nimwongereze mugire batanu ati je atari jipi nzange sinzi aho rero niho umuntu yogira attention sino gloire izoza yego pastor tuja kurangiza ariko kiriya kintu cuko umuntu avuye muhira canke direct kuri altare ndashumva mukeneye umwanya wo guhimbaza Imana ndashumva kiriya kintu sico vraiment yego mugari y'abakozi b'Imana siko ndabadefanda abakozi b'Imana avuga ngo je bandamukije banwaye amavuta tange ngo amavuta barayavanze ngo je shaka umuntu ndamutsa mupfuma ndamutse yewe tange gutinyije ibintu nk'ivyo rero uje usanga bitoroshe mugabo umukozi w'Imana ni umumambure wa Eglise cyo cambere ni umumambure wa mbere wa Eglise ategeza kuza ibikora atazi ategeza kuza aramutsa abantu ategeza kuza yikonsantre mugabo ari igihe usanga hari ibikorwa byinshi uri kurasengera igikorwa kanaka warungitse umuntu pasteur mu yindi Eglise uri kura verify muri uwo mwanya ariko biko biraba ugasanga winjiye abandi batanguye abantu bagacabona umengo uyu muntu yamaza atevye kumba uri kurajera amadosi hariho microphone uri kurasaba uwahora ukotera yayikwimye kura murondera tebana ya microphone rega turatanguye ugasanga ari ibibazo byinshi biri ruhande y'umupastor byarigiye ninjira nkaca nsanga nasuye no gusohoka kwera ivyo nibagiye cyangwa nkatuma umuntu nkasanga sinaho ariho ndi sindi concentre ndiko ndaba ngene bari kwagira son ndiko ndaba protocole ndiko ndaba hari yanyi urumva gasanga umukozi w'Imana abari mu bintu byinshi mugabo turaba membre nk'abandi turaba membre nk'abandi tuza gutazira nk'abandi amen pastor rero tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye kandi karibu cyane ngaho Igitega nizere yuko hanyuma muzoshika kuri Salocom kandi kaze kabisa ndabemereye yuko nzogaruka kandi mwakoze cyane kuntumira reka nsenge mvuga ngo
Salocom izitera imbere igire studio ikomeye ishike mu bisagara bitandukanye ishika mutiyumviriye mwumva ibyo mutigeze mwumva mukora ibikorwa Imana ibishimishwe ndatuye mu buryo bufatitse amakamera akomeye amakamera ashika kure muronke materiel iri puissant mushike ku bintu bikomeye muronke ama studio manini Imana ibahezagiye mugure television Imana ibagendere mukora ikorwa c'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen nkuko twabibabwiye urubuga nugwi wacu nugwi wanyu muhezagirwe.